buka ngurazi ngene waje nta muntu usubira kugendera korega yayinyatse kandi kuva uwo munsi sasubira kugendera ku nkoni naratambutse nditambukira ndagenda uwo munsi bere sinafashe litagisi na chef ngenda gufata bisi mwumve ngene Imana ikora nongera ndagaruka misi ndavuga ati rero ko nshoboye gukwicara nkashobora gutambuka nimureke ngende umva iyo lift narinzi ko nca ngagusezera mugana ntivyakunze n'ukuri nasavye imbabazi rero namanutse mburya mfise imistatu ndavuga ati sinogenda ntaje gushinga ngo bambone babandi babonye ngenda nunamye ngene Yesu agira neza amen urabona ko naciye nzinduka muri gitondo kugira ubu mwavuze gushinga Prema narakize mwizina rya Yesu narakize ubu tugenda tukamariye ubu ndava muhira nkagenda ku kazi n'amaguru abantu bambonye bavuze ngo nje gusezera iwanje mugabo baratangaye kubona nti aha ni Yesu yabikoze nta wundi mugare pantasi ntayiri ngozi ndasavye shimise izozi ngozi nabisa ko sengera aho sengera nahevye bona atafashe umutima wanje inje gushingera ahantu umukobwa umugenzi yambwiye no sengera yasengera ndahaciye ndahitegereza urushengero sinumva ngo Imana yarakoze umurimo mbonye urushengero kongenera ungana sinavuga dimanche nzoza hano kwasengera cinagenda kubandanya sengera ahantu ari nazinduye hari muri bakeye ariko ndahashitse ndabona ibiranga yambwiye ndaca ndahabura cyavuga reka nisure hahandi nace cyandinjira ngaha cyane muri bakeye cyanangaje uteje kukaburigwije mu by'Imana bashavuga ngo reka twakira umungere cyandatangara cyane ahantu aciye hose sinikira mbona umungere wishengero aje muri bakeye cyane avuga ati ahantu hari Imana tumaze guhetsa gusenga niho natabona abantu batonze hariya ndavuga irishingiro ngira yafise abasenzi bakomeye mbere ndatonda nanje ntazi ivyari byo ndabona n'umukozi w'Imana ndamubwira cyanje byose aransengera baragira neza ku Imana ikindi acho shimbira Imana mundwi eheze umungere yatangaje amasengesho yuko atano kuririmba kuzohaba ndaje ndavuga ati aho n'ukuri Imana iratabaye ko nanje nari napanze muri yondwi yuko nosenga cyane ari mitwara 3 na ifisi hanyuma niho twasenga ku munsi wa gatanu je nafise rendezvous yo kuja kuri zone kubona na opeji nafise ikibazo dovitaniye n'umuntu amafaranga hari hahise umwaka n'ukwezi kumwe atayama ndagenda tuvuye tuheje gusenga ndagenda menya amasengesho y'umuriro cyane turabonana umuntu bari bampaye azomfasha acaranyekanya mu peji umva turavugana acambwira ati yaje mu dufitanye ikibazo ubwire aje acabidukorera neza icyantangaje cyane nzi kuruza kuvugana acyasinya amasezerano yaho azayemanya mahera ariko yamubwiye ati amafaranga utamuhaye igice omwe ubunye henda kweza mugasho ashambwira ati reka basi ndarondera ashirahiga amafaranga acaraboneka agiye guhahiga mu peji cyanangaje cyambwira ngo wenda kuza ahantu nanje ntanaho ndamutse ashambwa wenda kuzi ku mabisi ukora ku mabisi kiravuga ati aya amasengesho nasenga kuko navuze ati Mana je nisize imbere ya peji uce kuja wigikundi kugira ngo i dossier ayifate nkankama ndavuga iyi ni Imana ndavuga ntijeko kwe nagenda kuzi umva ko ndavuga ati iyi ni Imana ngira muse kuruhoni nkajaje mu by'Imana umungere igira gutubya muri burakeye iyo dossier cyayikora neza cyagice kiri intahe ariko satani arangwanya aravuga urazi kwishize nahe satani aje kugwanya ati bireke ndategura ikimaze nateguye nzotanga coco nagitanze mugabe nahi biranka kumva hasi abize gusoma Imana bahetsagiye nese nziza cyane batwubatse no kuri kose amasengesho y'umuriro yewe nzosenga Imana ngo yegeze hano adusanga hano abona n'igitangaza nta mwongera azenduka muri burake mwongera atazendutse muri burake n'ubuvuga mwongera ntakirombera Imana mwongera ni wayirondera ahubwo kubarusha ahubwo azerekana nawe muri burake ibyo byose Imana gaturagira neza mu buzima bwawe Imana ishimwe kandi ndashima Imana yantumbereje muri repentance
nari narazungurutse amashengero atandukanye kugeza yaho mbarira Imana ati ubu rero ndarushe rutandongora je ndihoreye n'ibikorwa vyawe ndabihagaritse. Igihe kigeze Imana irambwira ngo burya igituma ntaguhaye umugisha ukwiriye niko utasubiye mu bikorwa vyanje, ngaho genda mu bikorwa vyanje noneho mbone kuguha umugisha ukwiriye. Hame rero rikiririzima hama mbone gusubira mu murimo wawe, hamunyereke n'umurimo nkwiriye kujamwo ko ndakeneye kundongora igihe kirekire narirongoye. Igihe kigeze Imana irambarira ngo je ngiye kukurongora, noneho iraraba ati je noca mu bandi bavugishwa noneho bahava bipinga ko wumvise byinshi biguca umutima. Hama irangije ahantu ntashobora gupinga, ndavuga ati ubu ndemeye. Rero Mana kundongoye nyereka abaririmbyi nkeneye gukoreramo umurimo, naho nyene irandongora inyereka korati korari niyi uragenda ngaha je nzogucira inzira. Hama ngira ivyitwazo birebire kuko nari mu kazi nkorera abantu, kuko ukorera abantu naho ntiwidegembya. Imana irambaye ngo ngiye kugucira inzira uje mu murimo widegembya, burya ntivyatevye ku kazi banyirukana surprise kandi babikoze ku mugambi w'Imana, na Imana ibongera umugisha. Hama babikoze ku mugambi w'Imana, ko Imana yashaka konje mu murimo wayo. Ngeze ngaha kuri eglise Imana irambarira ngo je ngiye kuguha umuntu ahita gutora kandi uzoba ahantu widegembya kandi je mu gikorwa canje, nawe nzomwerekana igihe kigeze kandi Imana imwongera umugisha kandi nzomushimira. Narageze aha kwishengero ndamubarira ndiko ndavuga, none sinamubarenda mvuga ibibazo vyanje, none havuga ati noneho ntuje mwibarabara ngwino ndakwitwarire. Kugeza iyi saa naka kanya sindigera ndana inzara canke umwana wanje ngo arari inzara, usibye ko ari haho nagiye mba nyene nkahura n'ibibazo kwera urya mwana, kugeza aho niyumvira ati umwana je nofuma ndaba ahantu ndamushira je nkirondera ubuzima je nyene. Ariko Imana ntiyabikunze, yakunze ko ngumana n'umwana wanje, Imana imwongera umugisha. Hama ndashima Imana, ariko ndagenda mbari Imana ati Imana ndakeneye amafaranga. Hari umuntu yigeze gushinga intahe ati je natoye amafaranga mwibarabara, nukuri nanje ico gitangaza Imana yakinkoreye umunsi umwe. Ndiko ndagenda mbona amafaranga mwibarabara, none abantu bariko barandaba gutya, none ndavuga ati aba bantu giye amafaranga bayatongereyeko. Ndatora abantu bariko barandaba gutya, ntihagi umuntu umwe avuga ati ayo mafaranga asubiza ngaha. Ndagira amakenga ndavuga ati amafaranga reka mbanze ndayasengeye ko niba bayatongereho ibindi bintu ntibisubire ko noneho mfume ndayasubizaho. Hama nukuri nta kibazo nahuye nayo nayo mafaranga, nukuri ndashima Imana ko ayo mafaranga yampaye. Hama ndashima Imana kwikinyemereye kuba muri kino gisagara, umwana wanje yamuhaye kwiga ngaha mu gisagara ata papa we yamukurikirana, ariko Imana ikagenda ikoresha abantu. Ndashima Imana ko yampaye abavyeyi muri kino gisagara. Hama abumvise gushima kwanje Imana ibongera umugisha. Jambo nawe yaruka kudushingira naye ko yapfuye avuga ati burero ngiye kuhakoronka ahantu nkora amafaranga, ariko nagomba ntuzobigire umumenyero. Si kenshi womara n'umwaka utaratora amafaranga. Ukeneye amafaranga urondera ico gukora, apana kurabisha amaso. Urondera ico gukora kuko bivuga ngo izohezagira amaboko y'ibiganza vyacu. Ngo wava wumva ngo ujya yatoye ngo nanje nzomara ukwezi nshakisha ngenda kuyaraba, ntayo uzotora ndakurahiye. Rondera akazi ukora, Imana iguhezagire mwako kazi. Ukoresha yawe maboko cumukure kugira ngo Imana iguhezagire mwako kazi. Yesu aramugisha. Nukuri nadafise ikibazo c'amadeni, ntuze c'ideni ry'abandi y'inzu yari amezi 2. Uyo munsi naje ngaha nukuri naje fise umubabaro cyane. Umunsi ducashe mu byukuri narabwiye ujya mu papa yicaye yagese ndamuzi ko ari jambo cyangwa niko ari ntawenzi, nuko namubwiye ikibazo fise uwinzu iramwe yuko adashobora kwihangana amezi 3. Nanje wo tubana ntitwari kumwe, navuga ati ntagamana je wenda bigenza gute, ariko ndavuga ati ntawagiye imbere y'Imana azomaramara. Taya amasengesho njya koyo mu gatondo timana ntiburi kuzobigenza uko izondihira. Uyo mupara namubwiye mukuri aransengera ikibazo cyane. Uwo munsi nyene asengera ngira ndiko ndaranumva fise umubabaro, ngira nagenda no mwibarabara mose zagakoro kijambo ry'Imana barisigura numva ngira mose zatema, kuko navuga ati none ninashika kanyirukana n'abana bane ndajaye, ariko Imana itaburi kubigenza. Imana yaciye mu nzira ntomenya, zanga mu byukuri ya umuntu yandungikiye amahera nyene akwiranye n'inzu nshika ndayaherezanye neza. Ndavuga ati kuno kuboko kw'Imana tena amasengesho tinawa mukozi w'Imana nabwira kansengera Imana ukura hari muheza kireka Imana yamuhaye amavuta. No ndashima amasengesho yabarakeye ankurira byinshi kandi amindura byinshi. Imana ishimwe cyane kandi yagucura. Amen.
izogenda uvuga ubutumwa batiriwe bagufunga reka ngiye gusaba hari abamama benshi nzanaga bamaze kugera ko bamaze kudandaza kubera ibyo ndababwira n'ibyo bakora bamaze kumbwira ati uragahoraho uzogenda aba ari ikindi kintu mbona nza kukubwira hari ikindi wibutse Amen. Hari ibintu bibiri bitumye nshinga intare. Hari ikintu wavuze muri burake cifi bita inyomvyi. N'inyama biti haha. Ntibiramvamo jewe. isombe ni ha Yego, ntibiramvamo. Nubu ndavyibutse birimo ibintu byinshi bikomeye. Bigaragaza ubukuru bw'Imana nibyo bituma nibyo binshikinyuye. Ikindi ca kabiri gitumye nza gushinga intahe ni ikintu Imana yankoreye ejo. Nari maze igihe kirekire naje hano ofisi uburwayi n'ibitero bitandukanye. Sinari nzi ko nzobaho jewe, nari nzi ko iki gihe nzoba napfuye. Ejo hari umuntu yaje arampima muhira. Umuntu avuye ahantu kure w'umuganga araza arampima ibipimo arambwira byari byararase. Nari maze igihe kinini y'Imana igomba kunkorera ikintu haba ibintu binsubiza inyuma. Rero acazana n'umwete wo kumpima. Hampimira muhira kandi ibipimo bikomeye by'amafaranga menshi. Arambwira ati n'imiti nzogerageza. Yego, ikindi gitumye shinga intahe nuko muri muji wa Bujumbura sinari bwabona abantu basenga gutya. Oya, nta hantu nari bwabone kweri. Umuntu yagukunda agukundira amagara, ibisigaye Imana iramenya ngene bigenza. Sinari bwabone abantu bagira urugamba bagomba ko umuntu abaho. Je nabaye ahantu sinanzi ko abantu babaho babi mu nzu y'Imana. Ntanzi mu nzu y'Imana ko arakuruhukira, ariko je naraharuhiye. ivyo byo hano byo Jewe rero ivyo byiyonyombye niyo haha nukuri Mana ahubwo isomvyi ni ibintu nubu byangiye mu maraso bitazopfa bimvuyemo bitewe n'ibihe n'uguko inaciyemo nabo waciye wasanze hirya no hino nta abandi n'abaramahanga babi isomvyi mbi kandi ukabona ngo n'umuntu kumbe ni isomvyi. Jewe naratangaye cyane. Kindi isomvyi abatayizi imbere yuko avuga ivyo twavuze ko isomvyi ikintu kiranga isomvyi iranyereye ushobora kuyifata n'iguma hamwe. Rero twavuze ko abantu benshi cyane ushobora kubabona wibaza ngo ni Kristo, wibaza ngo ni abasenzi, wibaza ngo ni abakozi b'Imana, ari abantu banyeregeta, ari abantu banyeregeta nyene muba muri kumwe mugabo bakuvuyeko, muba muri kumwe mugabo ataco bakumarira. Urumva ibintu binyeregeta muri make abantu badafatika nk'isomvyi. Roho bitewe naho yaciye n'ibyo yabonyemo na uwo mwanya aravuze ati isomvyi nizova mu mutwe. Tutatuvuga ko ikimenyetso kiranga ni inyama yiyemera nica bugufi. Iwacu nta muhanga iso inoze ya ni inyama naho yoba imoroso ntoyi uyisize hasi hejuru ugashyiramo imisoso ibitego n'ibitabazi usanga yabiteye biri hejuru yacu. Hari abantu rero mu buzima badaca bugufi kandi basenga, badaca bugufi kandi ari abagabo, badaca bugufi kandi ari abapapa, badaca bugufi abaririmbyi, badaca bugufi bari n'inkebu yo kujya hejuru gusa. Imana iturinde iyo mwemu. Ayo majambo rero ngo umura naco muba ayo majambo ngo yamukozeko. Ikindi naco hari ijambo ejo mwavuze ry'abarikiri naco nyene carankozeko. Ndagishima Imana, ndashimye Imana kandi ko muri umuji wa Bujumbura hakiriho abantu bagisenga. Ikindi naco shimye Imana yo mwijuru ko nari naratwawe ikintu co kubeshwaho nayo. Mugabo ngeze ahantu
nahawe favere mbese autorite nk'ikintu gishikimuye cyo kwibutsa ko ntegezwa kuba muri favere nahoramo. Kuko favere nayiboneye ku muntu twahuye akimbona yumva ashaka kumesha umugisha w'ikintu c'amafaranga kandi atavuye hafi, mbwira Imana ngo ndagushimiye. Ikindi naco nari natwaye favere y'igikundiro kumbonamwo ko ndi umuntu w'Imana bitewe n'ibintu bari baranyambitse. Ndashimye Imana yo mwijuru ko ivyo yabinkoreye. Amen. Ikindi naco kuva ndi nshitse ngaha hantu ntishobora kurenga ntabukoza amafaranga mu ntoki. Ico ndagishimiye Imana yo mwijuru. Ikindi naco shimiye Imana yo mwijuru, maze imisi nari maze igihe numva afise ubwoba mu mutima. Ivyizigiro vyagiye ariko ubu mfise ivyizigiro vya kazoza. Amen. Naraje ngahanye bivanye n'inzozi narose ndiko ndakubura ngaha. Iyi nzozi narose cari igitero ariko ndashima Imana ko yandinze. Amen. Kuko cari yari ngazi yari ngaha agomba kungwako, ariko satani aca ntega ndatambuka umuserege ndagwa mvuni kuboko n'ukuguru, ariko ndamenya ngo ni satani. Nari narose hari inzoka ya nkomoye kwinorigira gatatu, ariko ndashimye Imana sinigeze njyama, ahubwo naciye nguma ngenda bangire nkwereke yuko nta bubasha mfiseho, sinjyama sindikimuga, ubu ndatambuka ndi muzima. Ikindi naco nshimye Imana yo mwijuru uko iyo njyamye numva ubwiza muri nje kandi maze imisi numva amasengesho muri nje kuko nari narakamye. Ndashimye Imana yo mwijuru ku rukundo nasanze hano. Nasanze urukundo hano. Nukuri nasanze hari abantu b'abakristo hano. Naho nyene nasanze hari ubwiza bw'Imana hano. Jewe rero naciye mbwira Imana. Amen. Ivyo rero ndabishima Imana ko umwanya nabwiye Imana ngo nzohore mba hafi, sindigera nsiba n'umusi warimwe naho satani yagombye kuntega imitego. Kandi niteze gutabagwa kw'Imana hano hantu. Tuzovuga Imana mu buryo butangaje. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Tuzoja no mwijuru. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yazashimwe. Amen. Jeje nshimira Imana naraje ngaha ngwaye. Ndashikira uyu muvyeyi wacu ndabimwiganira aransenga cyane kwa muganga. Ndagenda barampimisha mpishije natanze ibihumbi abana bampaye ibihumbi 105. Ndajya ibinini ivyo binene bituruka ku murongo manaka isaha zose mu maguru n'ibinyanya ariko ntaco byamariye. Ya mafaranga nakoresheje igira 10 ntaco natanze. Candaja ngaho ibinene ndabijya mbona ntaco bimbwiye nsigara nidoga mbe Mana ko mbona n'umwana yapfuye basiguye yatanze igira 10 naje nkaba nkidondega ikigira 10 c'Imana je ndakoresheje bizogenda gute. Ndasenga ndaguma ngaho tuje ngaha mwisa baravuga ati nimushire hejuru amatelefone nakara gahinda nagashize hejuru nishavu nakanda vuga mbere iyo ntuma basi ndeka no kwivuza ngatangira 10 c'Imana burya ndaguma ngaho nkaguma nsenga ntakambira Imana Mana mbabari uzobukoze ikigira 10 cyawe nagikoresheje ku ngwara ariko nje imbere uzindonderere untabara kugira ikigira 10 cyawe kiboneke. Narayisenze ndayisenga ejo bundi ngonze jize nyaga telefone hejuru ndanumva umukazana wanje arantelefone ngo bibi ngo ni sawa tego tindi bukebuke ngo raba rero mu telefone ngo ndakurunga ibihumbi 50 yo naratambye ndatarika ku mutima aturakoze Mana burya rero naciye kwa Mungu nzinduka nzanisha kigira 10 Imana birantabaye kuko nariye bitaribwa burya rero candaguma ngaho ngumye ngaho ejo navuga ati abana bawe bakuzinduka imbere nibo kwicwa n'inzara havuga ati mbe Mana iyi ndwi tuzojya gute ariko Imana n'undi asubira bikora. Naze numva umuhungu na telefone ngo mama ntisa nguri muhira ati jewe cinagiye gusenga ngwego mukanya ngo ndagusubira ku telefone atego buno nyene ntashe ku munsi wa gatandatu tuvuye aha ku Karago. Naze mbona umwana nzanira ibiro 22 by'umuceri acanzanira n'ibiro 15 by'intuze by'ubupfu canshimira Imana ati wagiye muri burakeye nta handi yozinduka atazinse muri burakeye kandi ikindi nacashimira Imana
burya je hampagaze ngaha Imana irabagikwiye umuntu ikakurindiriza kuzobaho nuko ubuzima bwawe buzogenda neza. Je ndashimira Imana burya uyu muvyeyi wacu kuri jewe ku mutumba wanje yambereyemwo papa, amberamwo mama, mbweramwo data, amberamwo musaza, njamberamwo Imana ishoboye byose atakinanira. Jewe iyo ntamubona mba naribagiwe. Ikitavuze cyo niyo muhungu wanje. Ujya muhungu wanje aravuduka akiruka akagwa mu miduga. Akaza gukuba amarido ngo agiye ngo muri wese akiruka akamenagura ibiyo abantu bakitwenga nayo Mana musenga ni nyabaki ati arindiriye igihe ciwe ndaguma ngahasohotse namwiruka inyuma kugira tuvuye nko gusenga hari twatanguriye nyene aho uyu nyasengera narinda kugira nafashe impuzu gutya kugira ni acikagira gutya ngo cenda mugumya gutya cye kubita hasi hagana namugumye amushije kugira ngo he yabagaze nka hariya imiduka gashayitamwe ikinogo akacitamwe arasara nyene birahera ndavuga ati Imana ndindiriye ubushobozi bw'iwawe barankura kwa amaso Imana imbabarire nagiye kuraguza turakora ibintu byinshi turajya n'ahantu kugira ngo umwana avugwe kwa jandi hose urashika biranka kaguma yiruka uwamuroze tubona kamuvuga ngo iyo ni yangwara igisiko mwana kaguruka gahekanyamya kambwira ati ngo nkamukubita ati guma hamureka kungora ngo kubita shake wikure ngo kakubita nta na kimwe nawe biko biramuvugisha jewe ntabona uyu muvyeyi wacu Imana yaturungikiye imuzigame kuko apfuye tuzadupfuwe imuzigamire n'umuryango we wose yangiriye neza ashimikijwe n'ubutegetsi bw'Imana umuhungu wanje bumbuza amazi niwe mvomera amazi akagenda twashika nko muhira akambira ati mama je ndapfuye burya rero uyu muvyeyi wacu acarambaza none wewe usengera hehe iyo nari ndi gusengera naciye mvayo ngo muri ishengero burya rero umuvyeyi arakurikirana umwana avuga ati ndaguhaye umukozi agende muhira zaramusengera kugira ibintu bize bihere uyo mukozi yahamaze nk'amezi 2 nawe nyene Imana imwongeze imigisha imwongeze yerekwa kandi zabwira iherezo ryiza burya arashikama kubera ushoboye byose uyu rero akaguma nyita ndamugana nkamutinya ntuba ahubwo ubuntu bw'Imana burakora sinumva ntanamubonye ngaha mwisengero numva umenga ndazahuka muganda namubonye n'ifoto yiwe cyambona ko data twese yashitse mu ijuru cyamvuga ati aha hantu aha nzohakugwa n'urupfu gusa burya rero uwo mwana akangora akamenagura ibintu ko nta nk'umwana w'umusore asigaye yonona mu nzu kwituma bigashika hajya yovudise ngo aje kwituma agaca yonona mu ipataro umwuzenya hajya umukoyo agaca asohoka mu mpuze mu mpuze yambaye nari nsigaye meze nkujya mu byeyi yavyaye aguma amesura ariko kuva ubushobozi bw'Imana ngo ngaha mutabari ico kintu cyakuweho nta hantu tutari twarashise nari gusa mvuga ati Imana ubu natazobaho ushikira ivyawe kuko jewe aho tugeza byatunaniye ariko kubera ubushobozi bw'Imana uyaje kudutabara je kwintumwa Imana izimuzigame muheza giragire herezo ryiza gire yerekwa gumaduga subira Imana imuhe kuramba n'urubyaro rwiwe n'umuryango wiwe mwongeza amavuta jewe yataza mba ni mukozi muri kiwanda ciwanje ndashimira Imana n'ubu ndizeye naho biguma ibinyanya bize muri rukantera nkarombe impuzu nkumva ziramperiko nkazagira kuti mbe mpagaze aho nashize intuzenya imbabura nkumva ndahiye gose ubwonko rero bukayaga ahantu kamenga ni ibintu biriko birakaza ubwonko ariko kubera ubushobozi bw'Imana yaturungikiye umuvyeyi wacu ndashimira Imana ndayikengurukira kuko umwana we wanje aba yarapfuye bavyarahetse abantu baza bitwengera mbe ivyo muri ko muravuga nibiki amasengesho muri mwe nayiki bireke tiwe wanye kandi nzoja ati iki gihe turimo kibi kizobereze giwacu ciza ti kuko ubushobozi bw'Imana burahari uyu rero aravuze ati ngo burya rero jewe numvise ko Imana imbarira yuko hariho twumizwa utwo twumizwa rero tuze tubashikeko agitangura kuvuga utwo twumizwa kwijabe niho mwana shacha gihagararisha kintu twatanguriye mu rupangu ahomba n'ubu barihaye inyisho bavuga ati bibi ahantu wasengera umuhungu wawe ntari bwaboneke kwisi ndashimira Imana rero muri independence umuntu wese uzobwo umuntu uzobuhangayitse wegera independence n'umuvyeyi wacu aratwitayeho Imana imuzigame mwongeze imigisha myinshi mwe amen. Inaye ni nziza inaye ni komeye arakoye ko Yesu mama uzoyisubiremo ariko wa Mungu hari abantu benshi bafashwe uko nyene Imana igushoboza hari abantu benshi bazotabagwa ego nabo basubizwemo inkomezi dukomera amashi umwami Yesu ndabura umutama
yari mu bwiza je nanje burya sinduwino je sinduwino nduwingozi je naje nje ku kiriyo cy'umutama wanje inyuma y'imisi na mutama wanje yaragwaye ndaza kumugwaza mugabo iyo misi yose yagwaye sinigeze mvugana nawe yari yaragoze ururimi ari ndapfa jenje ku kiriyo inyuma y'imisi 3 fatwa n'ikintu bavyeyi aha haragegenuka sinasubira kwiyegura ntivyakunda ko nihindukiza ntivyakunda ko ngira gute nahereye aho nja kwa muganga imisi yose nabandimwe amaserimu y'ububabare yiki inyuma yo kumushingura ntaho ntivuje naragiye gushika no mu masikanere hose biranka imiti ndanwa biranka mu nyuma ndatinda ndavuga ati je singiye kugwa ngahinga je nabona yuko ari mugahinga kuko urugo rwacu rwari ngozi je ni mu ndugane jewe nje kugwa muhira baranyi none wewe uzoje ngozi uri wenyene ndavuga ati je ni mu njane aho rero nanyo imiti mezo medicale Tanganyika nta hano namwe na mu specialiste numwe wo ngaho ngozi je ndi batanjanyeko hanyuma ndagiye ngozi ndashitse naho nyene wapi nubundi ndagaruka burya mwene wacu aravuga ati ndagenda no muri pressereje baranyirukana ngo ntidufise aho tugushira ngo umuntu ameze gute sinambuka ngira ngo abambonye ubwa mbere mwijabe jewe nza nubu bambonye mpagaze ngaha ntibavyumva ntivyakunda ko nagenda nunamye nk'imene mwana wanje yabwira ngo bari barakugize nk'imene urumva hanyuma jewe muri pressereje banyirukanye mwene wacu aravuga ati je mara hari umuntu tuzinanye umukozi w'Imana reka je nda mu telefone aze kugusengera yaramutelefone yaramukiriya wiwe mikeke aramutelefona araza aransengera umunsi wa mbere ngo umunsi mbere narasinziriye kuko sinahora nsinzira nari umuntu nyene atakina kimwe nshoboye byose binkoregwa n'abantu umunsi wa mbere asengeye uwa kabiri avuga yamara umuvyeyi arakwiye kuza kuraba umwungere wacu ejo azigora aze kuraba umwungere wacu umwana wanje yarasengeye saranza ritagisa umunsi wa mbere je ndazi ko abantu bambonye bose barasamaye narabasamaje ndagenda nja gutondaho ndiko ndarondera umwungere mugabo nawe bakamunyereka ngo nurya nkashaka kujiyari ngoya ja ngaho bagusengere ndagenda abana b'abahungu bakiri bato bangana n'abahungu banje nibo basengeye baransengera umunsi wa mbere basengeye inshuro 3 baravuga ngo ntidusubira kugusengera wicaye ngo haguruka mu izina rya Yesu nanje nari maze nk'indwi nka 3 ntazi naguma meze ngo baratinda ngo ntidugusubira kugusengera ngo bunamye ngo haguruka erega narafasha umuhungu umwe ndamufata gutya angana n'umwana wanje ndamufumbatira kabisa baransengera uwo n'umunsi wa mbere aho hari mwija ndasubira nabuke ndagaruka umunsi ugira 3 uwo muvyeyi acarabona turiko turagenda nubundi mugahoho nari maze kugira evolution shobora gufata umuntu gutya bigakunda ko ntambuka acarambwira ngo none ngo bagusengeye ntego basengeye ngo uzokira muvyeyi te amen ngo genda ngucara hajya acabwira ngira ngo numukozi w'Imana sinzi aramubwira ati vugana n'uwo muntu hanyuma mu musengere kandi turavuganye arasubira aransengeye mu nyuma baca barimukira ngana nanje aho rero nabamunyakabiga murazi amataxi ruva ko nagenda mu taxi ndavuga none je ndabigenza gute naremeye ndaza ndasaba indaro ngaho mu Bukirasazi kugira nze ndaza mu masengesho maze gusaba imbabazi kuko mu kugenda sinarose umwanya wo kuza gusezera kubera nenzi ko nza gusezera kubera lift umuntu yaragira ntware yarihuse ndaza ndasaba indaro ngaha nkaza ndaza imisi yose bakansengera n'ukuri ndatangura kugendera ku nkoni urumva ko nagendera ku nkoni nabandi kumwe n'umwana wanje yamerekeje mbere agaca kamera karungira baba bandi bene wacu bakaryohe ati ntibishoboka ubu niwe ariko atambukira basi ku nkoni bari barampebuye mu nyuma ndaza nguka ngurazi ngene waje nta muntu usubira kugendera korega yayinyatse kandi kuva uwo munsi sirasubira kugendera ku nkoni naratambutse nditambukira ndagenda uwo munsi bere sinafashe litagisi na chef ngenda gufata bisi mwumve ngene Imana ikora nongera ndagaruka
misi ndavuga ati rero ko nshoboye gukwicara nkashobora gutambuka nimureke ngende urumva iyo lift narinzi ko ncanga gusezera mugabo ntivyakunze n'ukuri nasavye imbabazi rero namanutse burya mfise imisi 3 ndavuga ati sinogenda ntaje gushinga inta ngo bambone babandi babonye ngenda nunamye ngene Yesu agira neza amen cyane urabona ko naciye nzinduka muri gitondo kugira ubu mwavuze gushingira numva ndaryohewe sinahagurutse ntivye kubera sindakira neza ubu urimo mugabo vraiment narakize mwizina rya Yesu narakize ubu tugenda tukamariye ubu ndava muhira nkagenda ku kazi n'amaguru abantu bambonye bavuze ngo nje gusezera iwanje mugabo baratangaye kubona nti aha ni Yesu yabikoze nta wundi mugabo repentance ntayiri ngozi ndasavye shimise izozi ngozi ndabibasavye izozi ngozi avuze ati je nta handi nosengera atamuri repentance mugabo kubera ndi ngozi urumva ko abari kibazo cyasengera hati ingozi tuzoyizana vuba amen karibu washa nanjye naye ndayishinga aho ndi hose ndavuga ati repentance je nasenge n'abana bo muri repentance tuzoza vuba ahubwo tusana basa amen nije nzobu wa mbere kubakira amen urumva rero nico gituma navuze ati sinogera ntashinze ntashitse ngaha ngo nereke babandi bambonye ngene nari imeze ko basengeye barashitsa Imana irabikora nkaba narakize vraiment nkaba ntambuka kandi murakoze cyane Yesu ashimwe dukomera amashi uzuye yakongeye iminsi yuko baho mu mwanya amen Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane shengero ry'Imana mpagaze ngaha impande y'umuvyeyi wacu nshima Imana harya uja gupfa atangura gupfa mu mutwe no mu mutima jewe nashitse ngaha umenga ndi gipapuro ndi gihubahuba ndi kintu sinzi yondi sinzi condi kuko nari umuntu w'umunyabwoba afise ubwoba mbonye umuntu nabona umenga n'umwicanyi gusa ariko no munsi ndumva ko ndi umuntu nk'abandi ndabona umuntu ko ari umuntu ndabona yuko imbere yanje ari heza ndabona yuko ubuzima buriko burevariwa ndashima Imana cyane ngishika ngaha nico navuga ntaco nari mfise sinashobora kuvuga sinoshoboye guhagarara imbere yanyu ngo mvuge ariko uno munsi utanga ijambo yampaye ijambo nahabwa icubahiro jewe rero nashitse ngaha uku kuguru umenga kuri mwivyuma sinakugonda bambonye banyandaza harya mu kuzana barandaza mu gutwara barandaza ariko uno munsi ndizana nkisubirana inyuma Imana ishimwe hanyuma rero jewe imbere y'ivyo byose nagomba ndababwire yuko ku munsi w'Imana narabonye igitangaza narafashijwe bidasanzwe urumva baravuze bati abantu bose bafise ibibazo nibaze ngaho imbere je ntandaza mpagarara ngaho baransengera uko washoboye kose baransengera mwongera aransengera arandambika ku kiganza ndafashwa maze gushika hajya mu ntebe bashikanyeho numva urutiga umugongo rugize ngo koco ntimwizina rya Yesu ibyo ni bya byuma bihimbaguritse jewe hageze gutaha ndataha ngenda nshobora kwigendera ngenda nshobora mfise amahoro mu mutima no mu buzima ariko nshitse muhira bantu b'Imana nicaye muri saro ukuguru kurafatwa ukuguru nyene kurakongomugwa hahandi umenga n'umugozi uri urizungagiza baca baraterura bashira mu gitanda bashize mu gitanda bigumuko ndajugumira umubiri wose mu mutwe ndaribwa ntimwizina rya Yesu nta kinini cyo mutwe mira aha ndazi ko ari Imana iri kirikorera gusa ndagumaho ku mugoroba ntangura kwiruka ndiruka bwarinze buca nguma nirukanka nsohoka ndavuga nti mwizina rya Yesu ni amadayimoni ariko arasohoka bigeze aho
ejo ndavyuka ngo ngoma nze muri burakeye nsubira gufatwa no kwiruka mwico narondera tariki nubandanye ukora uko nyene je njanguma ngaho ejo gushika ku mugoroba sinashobora kwivyura ariko isaha 3 z'ijoro narabwiye Imana aho ndyamye ntimana n'ukuri jewe jose nsubire gusiba gusenga kugira ngo ashinge intahe kuko sinovyigumizamwo kuko nibisigaye ndazi yuko uzobimarira uko nyene kuko ikivi kigira intango none muvyeyi wacu Imana iguhezagire Imana ikongera amavuta Imana ikongera yerekwa ico nsavye nuko mwabandanya musenga ubu niteguye kuja kwa muganga barabe diabete ko yaheze mu izina rya Yesu murakoze muhezagire. Amen.